Amakuru dukura mu masoko atandukanye yo mu bushikiranganji bw'umutekano hamwe n'ubushikiranganji mu byo bujejwe harimwo agateka ka zina muntu amenyesha ko mu vyegeranyo byo mw'ibanga bikorwa buri mwaka haguma hagarukamwo igitigiri kinini c'abarundi bakoreshwa nk'abacakara. Dufatiye ku cegeranyo co kuva muri mukakaro 2024 gushika muri ruheshi 2025 handitse ko abamenyekanye ari 160. Mu kwezi kwa mukakaro abarundi bakoreshejwe ibikorwa bibambura agateka kabo ni 17, muri Myandagaro ni 26, 17 muri Nyakanga, 10 muri Gitugutu, 9 muri Munyonyo hamwe na 21 muri Kigarama. Bisigura ko mu mezi 6 ya nyuma y'umwaka wa 2024 abo barundi bangana n'ijana. Mu mezi 6 ya mbere y'umwaka wa 2025 ho igitigiri gitangwa ni 60, muri Nzero ni 2, 10 mu kwezi kwa Ruhuhuma, 7 muri Ntwarante, 21 muri Ndamukiza, 6 muri Rusama hamwe na 14 muri Ruheshi. Igitangaje kikongera kikanababaza abatari bake nuko naho ico gitigiri ari kinini naco bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu be n'umutekano butegekanya gukora ngo ako kabi kabishe gatuzwe nk'uko vyakozwe ku yandi mabi ari muri ico cegeranyo, kandi amashirahamwe abifisemwo uruhara ahabwa uruhusha n'ubwo bushikiranganji bw'umutekano nyene.